Faisal Amari rero avuga ati jewe kabisa akaguru hejuru ya kandi nzopfa njya miliyoni majana ane rero tayari ngo uno mugabo Kylian Mbappe uno musore bariko barazimushirako kugira ngo Paris Saint-Germain imuryoshe ntarinda bya ahandi ariko ayongereza amasezerano yo kuguma muri Paris hama aho arimwo salaire hakaba nizo marque zimwambika canke izo sponsors ziwe ayo makampani bakorana na Mbappe ngo bacamurekera 100% nta no kumukuriramwo igice kimwe na kimwe muri izo 100% z'ama sponsor cyangwa marque amwambika ibi bintu kabisa Mbappe ku ruhande rwiwe yo bifata gute canke mama wiwe amuvugira canke umu agente wiwe ubona agenda handi canke yikwigumira muri Paris Saint-Germain. Oya ikintu kibaho ni benshi bayivuga ivya Mbappe byavuze kuva muri 2022 bavuga ati Mbappe muri Real Madrid numugwi yamya akunda akavuga ati jewe kuva nkiri umwana nari mfise amapostere za Cristiano Ronaldo ibiki ariko ivyo ni ibintu nyene abantu bavuga kuko n'abakinyi benshi bakunda abakinyi ba kera ariko baterekeje muri iyo migwi baruzuye byumvikana yuko Mbappe kuri kino gihe lo football yarahindutse lo football igihe lo football yari passion y'abakinyi yari gukina yari epoque ya Zinedine Zidane nibo bashobora kuvuga ati twiwe twaje gukina tuguzwa amafaranga atari menshi duhemba amafaranga make ariko lo football yahindutse umwana w'imyaka 17 arashobora kuhembwa imiliyoni 10 na zingahe ariko no munsi kera nta miliyoni 10 washikana urumva wasanga uri miliyoni 3 5 aho kandi yaba menshi cyo gihe kuko urumva yari afise agaciro nitwashira imbere ivyeke amafaranga ariko no munsi Kylian Mbappe avuga ati je ntabona ivyunguka ntibikunda baraja hariya muri equipe y'Ubufaransa ariko kiki umuntu agerageje kuraba ivyunguka nimba yoshize amafaranga imbere sinoguma no muri Paris kuko Arabie Saoudite bariko baramushirira ku inoti y'imiliyoni majana ndwi we nawe araraba lo football yiwiwe sivyo avuga ati muri Arabie Saoudite football Jesse nzosura kuvugwa bizoba biheze ariko no mustacare muri Europe yazobandanya avuga kuko niwe azoba nimero ya mbere mu bantu bahembwa menshi uhembwa amafaranga uravuga ku mafaranga ariko kuri sezo izo miliyoni majana ndwi kuri sezo uno munsi barabavuze ba Karim Mustafa Benzema 200 miliyoni cyo kimenande na Cristiano Ronaldo ariko Benzema no munsi ninde ariko aramuvuga mugabo uyu munsi kuri classement barahembwa menshi barazamo wewe bavuga ati jewe ndiko ndakina ngaha ndavugwa muri Paris Saint-Germain ndakina Champions League nzokina Coupe d'Europe none waza yuko Mbappe tumuzi ngaha muri Paris Saint-Germain agiye ukina mu Barabu yogira yamahego akomeye gose ko mutuma ko cyane bo aracari muto bo biragoye kuna munsi nana arakomeye no kuri visibility peut-être ngoro kanta arakomeye atsinda ibitsina muri Arabie Saoudite hariko no munsi Didier Deschamps ashaka kumutumako kubera kina mu Barabu nivo hariya nikomeye oya gusa ku ruhande rwa nivo kuko urumva Mbappe sindi ko ndabona yuko eske azobagumye muri Paris Saint-Germain ku bwa nivo cyangwa azobagumye kuri Paris Saint-Germain ku bw'amafaranga nicyo nakunda developer ku mafaranga nakubwiye yuko ubu football ari mu business cyane urabona nibiko biravuka vy'ama Super League nibiki ni noti gusa ubunye bikenereye uno munsi kintu cyose cy'ama sponsor bavuga ati twe dushaka ivyunguka Kylian Mbappe jo bundi mwarabonye muri équipe nationale y'Ubufaransa avuga ati photo de famille photo d'ensemble je ntayongira mbega mugiye kutudanaza ku bintu jewe ntashigikiye uno munsi avuga ati jewe ndakuze ndashobora kuba menya kuntunganya by'ubuzima by'uwanjye ati ejo yavuga ati kuva na kera jewe namye menya yuko ikintu cyose kivamo amafaranga ati jewe natanga gukoresha gukora amafaranga yiwanje atanumwe n'ivyo ati kuva rero n'ubu arafise novuga yuko ikigo ari kirakora avuga ati ndiko ndagikora ku mafaranga yiwanje rero amafaranga ndayarondera ntaho ndayiba kubwiwe avuga ati jewe nshaka kubaho nzikomerewe neza ico ni kimwe mu buzima bw'washaka ariko abandi bavuga ati kuneza yiwawe Kylian Mbappe tuzi umukinyi mwiza abereye kuja mu mugwi mwiza umugwi nka Real Madrid umugwi mwiza awugiyemo Kylian Mbappe yo mukinyi mwiza ariko abandi bakavuga ati none Kylian Mbappe uko tumuzi ingene ariko aragorana muri Paris Saint-Germain bati jewe nshaka ibi nk'umwana yiye mu kwaha byanko bamufata avuga ati jewe nshaka bakabimuha mu nyuma ati ndagiye bagasoga gashishitira akavuga ati none muri Real Madrid tuzi ari institution ikomeye ivyo bintu abizana imbere ya Perez bizokunda azosanga aho umustar Vinicius Junior asanga umustar muri kino gihe wiswe Jude Bellingham
asanga abandi babasanzwe barafashe izina ba Toni Kroos mbega bizogenda gute azosora umutwe bwa ati genda wata bizoba bigoye naho rabiraba bamara bwa ati none ko muri Real Madrid ko mu proposante 26 millions 30 millions y'umushahara azobagiye ubu ba Toni Kroos bari ma 12 millions 14 millions umuntu ashobora kuzana Kylian Mbappe ego no mukigi wata kumuha 26 millions sivyo azora aramahera menshi mbega ejo Vinicius Junior uzoshobora kushora kumusiporta azovuga ati none mbega jewe ndiko ndatsinda jewe meze neza Real Madrid meze neza none uyu muntu aje turavye kuri Rasio yiwe dufate par exemple birabaye Rasio yiwe afite ibitsindo 5 jewe afite ibitsindo 10 none kureka ko valorize gusumbya jewe muravyuka mu myaka yahera Cristiano Ronaldo yumvise kwa Messi bamwonge muri Barcelona yacha duzi bitego ati je mutanyongese isura gukira bitera n'induru rero ivyo mbora kuri Mbappe bishobora kuvuga ati mbega ukungene ndiko ndasheriswa ngaha hayi muri Real Madrid zogera gutyo nyene ibintu bigoye uko meze kose nivyo ibinyamakuru byinshi nashacare vyegereye hariya mu gihugu cyabo cy'Ubufaransa nka uciye kuri France 2 ugaca no kuri RMC biravuga yuko nivyo kuva ku igenekezo ry'indwi Paris Saint-Germain na Paris uno mukinyi Kylian Mbappe niho yatanga koro yiwe yuko yifuza kugenda muri Real de Madrid tayari baramaze kukivugana kuva tariki indwi yamaze gutanga koro ngo mugana kibuza yuko mama wiwe Faiza Ramari cyo kimwe n'abandi bandi bari muri ino dossier ya Kylian Mbappe ngo badashobora kwihanganira yuko botokwiyumviriye kuri ino offre y'umugwi wa Paris Saint-Germain uwo miliyoni majana bariko baratanga rero Stéphane Guy no mu consultant kuri Canal kuri RMC wo yavuze ati mama wiwe yavuze ati ngo bino ngo nibiraba gusa ngo ikibazo ngo cha projet sportif wariko biraraba ngo na question d'argent bisigura neza yuko rero je simbona ngituma ino dossier iriko irateba kiki nimba ari question d'argent nico nako ndiyumvira nimba ari ikintu c'uburyo bigumire muri Paris Saint-Germain kuki none Mbappe yagiye kwemerera Real de Madrid yagiye ati oui jewe muri saison nzoba umukinyi wanyu mugabo urumva yuko kisana mpeshe yuko uyu munsi mama we yashaka kwicara ati Real bariko batanga ngahe bari nabako batanga ngahe mwana je mbona umengo twokwigumira muri Paris kanatsinda amaze imyaka myinshi raba ari naho Imana zo gucira inzira ivyo urikureja kurondera kwa Real ukabironkera ngaha rero uyu munsi biragoye kumenya eske koko mama wa Mbappe ariwe amuburanira canke amurabira ibintu vyiwe mu argent wiwe umunegociatrice wiwe akeneye iki kuko uyu munsi biragoye nimba ari projet sportif muri Paris Saint-Germain projet twarabonye aba Messi imbere ko bava muri Paris bavuga ati mwana w'umuhungu ukabushaka projet sportif tuzoyisanga nga muri Paris nayihari ko natwe baratwemereye yuko ariyo projet sportif ihari mugabo twe tugerageje kubiraje nka Messi ndabiravye nta projet sportif ihari muri Paris Saint-Germain no guhanura ko we kwigira hariya nivyo nari kuryoherwa yuko oja muri Barcelona kuko ari equipe yandamuyena n'umulegende wa ariko je ndagwano kwera ko agatima kawe nabonye kakubita kuri Real wo kwigiriye amahoro ariko uyu munsi mbega Mbappe wenye n'ubwiwe yicaye arabona yuko projet sportif ari je imbere cyangwa arabona yuko inoti nkuko wabivuze kujya Mbappe s'umukene naya mafaranga bomuha n'ibindi bimwinjiriza ku ruhande byo yamuha ariko kuki ino dossier iri kuri trainer je nico niko ndibaza eske uyu munsi biranse yuko bafata decision ati twebwe mwana yamaze gutanga ni kuko nayo batanga muri Real ni make ariko azoyarekiperera mu bintu vyiwe nyene vy'amamarke yamwambika vy'amasponsor ariko kandi muri Paris Saint-Germain kuki ariko arababurabuza uyu munsi ko Paris Saint-Germain ikura tarataza nikene kumurekura kuko nayo iraraba kavuga ati mbega arashobora kwemera kagumana natwe mugabo ndiko ndabona yuko uno muhungu ashobora no gutuma Paris Saint-Germain ibura nawo mukigyoza kumusubirira muri Paris mu gihe atofata ingingo hakiri kare ku ruhande rw'iwanya bati yoba umwana mwiza mu gihe yovuga ati je ndatranshije Paris mureke kunyiruka inyuma je namaze guhitamo Real Madrid mu ndeke nzogenda ama nabo mo barategura karere ko kurondera uwundi ashobora kunsubirira nico ndakubwira uno munsi nyamakuru byo mu Faransa ntaco wumva bariko ravuga kuko iyo mukiyagira gende twarumva abakinyi bakomeye bava mu migwi ukumva bavuze ati iyi equipe iri kurondera umusubirizi w'iyi mu gihe yogenda twaravyumva muri kuri Harry Kane ashaka kuva muri Tottenham bitaraba bamwankira hirya no hino ariko kumva ngo
bariko barageza kurongera umusubirizi wiwiwe kuri Robert Lewandowski wazi ko vyigeze gutrena baravuga ati ariko nuko biri uko bariko barondera umusubirizi wiwiwe ivyo vyose vyaravugwa ariko no munsi twumva muri Paris Saint-Germain bavuga ngo hariko baronderwa umusubirizi wa Kylian Mbappe vyumvikana yuko ejo bundi twumvise na Serge Khalifa avuga ati hari ico twaganiriye na Mbappe twumvikana ko tuzogishira hanze nta pressure iri kwiraba kuri abantu babiri byumvikana abantu bavye none ni vyiza cyane ni bibi kutabishira hasi ni ikintu ciza ariko ako kantu rero kerekana yuko nta pressure iri kuri Nasser Khaif nta pressure iri kuri Kylian Mbappe kaca gatanga un point d'interrogation ico kintu bavuganye gituma kiri mu mpisho kuko ikintu nanavuze haraciye imiti kumena abagenzi bacu bayive nababwiye nti iyo ikintu gira kibi abamenyesha makuru barakunda kumenya utuntu turi indani bakatuvuga ejo bundi numvise uwiswe we wakunze kuba ari umuntu avuga amajambo menshi Jerome Roten avuga ati gute umuntu yoshobora kuja ahantu bamuha ibintu bike akanka byinshi umuntu wese yabashaka ariko aramurezona nuko ati nivyumvikana ko Real Madrid yo muhibi hama Paris Saint-Germain ivyo rero abafaransa bura twatwa kunze kuvuga cyane gose ariko vyumvikana yuko abakunda umupira w'amaguru abakunda Mbappe bavuga ati Mbappe hindura ugende muri Real Madrid tubone ro football abantu bakunda ro football ati tubone ibintu biryoshe ibikombe muri Real Madrid biriyo ni Real Madrid idashobora kumara imyaka 3 idatwaye La Liga canke mari imyaka irenga 5 muri kino gihe idase muri finale cya demi finale za Champions League ishobora no kinanga gitwara za Champions League nico ukeneye Coupe du Monde urayifise iyi Ligue des Nations urayifise urakeneye icerekeye cya Champions League ntacu ukeneye ivyo vyose abantu bari mwifuriza ariko mbega we washaka iki nico n'abantu batavuga ati batabona nico kigo kukimenya kuko we bavuga ngo yaratanze okay kwa Real Madrid Real Madrid ariko gati twe turarindiriye saison ihere c'est-à-dire mu kwezi kwa gatandatu uravyibuka ko ugeze no kutubwira ati buje hari ultimatum yari yahawe na Real Madrid iyo ultimatum nitwigeze de toute façon urumva ko kino kinyamakuru cy'abafaransa kivuga yuko le 7 janvier Kylian Mbappe yagize oui kuri Real Madrid wango peut-être yari tumatum Real iratekanye ti reka turindira turabe peut-être ibintu birashobora guhinduka nibaza ko ni dossier ejo bundi banditse bavuga ngo Real Madrid nyene ati ivyo twumvise ibinyamakuru bivuga yuko twatanze gushika le 15 janvier ati bijya nuko turabeshuje ahubwo twebwe dushize ko pression kugira ngo ntihabe ivyabaye muri 2022 ntidushaka yuko dusubira kuba desi kabisa n'abafana be desi ko kiramba pagirade cyo bituma akariro si kenshi kuri Real Madrid bagenza buhoro ati wani yashaka naze tuvugana kuko arafite uburenganzira bw'ino gihe Kylian Mbappe nabwo ati ndacare muri Paris Saint-Germain na Serge Khalifa nabwo ati hari cyo twavuga none ahantu bashaka duhagarire tubizi tubirindira ibizoba mwabantu mwe tuzovyakira ibizoba kuko uko bizogenda kose hazoba surprise azoba surprise tukibandanya na yamandi makuru nuko muri Atletico de Madrid ku munsi w'ejo kiki muri Copa del Rey Atletico Madrid novuga yuko nayo yiyambitse umutamana nyuma yo gutsindwa na Real de Madrid hariya muri Arabie Saoudite muri demi-finale ya Super Coupe d'Espagne bano nabo bahavuye bisubiza novuga umukeba baramufata kabisa bamutegema 4-2 rukino rwari ruryoshe cyane byagiye kurangira banganye ingufu bibiri ku bindi bitiza za extra time canke prolongation equipe ya Atletico Madrid nibaza ko yakosoye amakosa babaye munavuga bakoze mu rukino bariko barakina hariya muri Arabie Saoudite muri no demi-finale ariko kandi benshi nubundi bariko barigaruka bavuga ati ni equipe ya Atletico Madrid yo ishobora kuba yaronse umwanya wo kurekipera kuko abakeba bobo inyuma yo kubasezerera burya bakinye demi-finale hari ku munsi wa gatatu Real ikina finale kwa Mungu bobo baronse akanya ko gusubira muri Madrid gutegura match ya 8e de finale Copa del Rey abandi bari mu minezero yo ku munsi wa Mungu y'igikombe baronka umwanya peut-être wo kuruko mutonya baja mu gukina na Atletico Madrid bashika muri extra time wabonye ku munsi w'ejo ko Atletico Madrid yabaye nziza cyane muri prolongation gusumba Real de Madrid ubu nutwovuga yuko Atletico Madrid yabasumbije stamina kuba babasezera bakeba babo muri no Copa del Rey 8e de finale ni izi match izi equipe uko ari zibiri iyi derby
ni match kera twabona ati Atletico Madrid kabisa ni equipe tuzi idefenda cyane gose, Real Madrid ni equipe tuzi yataka gose, tukabona yuko iyo match ibaye cyaba igitsindo kimwe ku busa cyaba kibe ku kindi, ivyo vyose match ntiyabe iryoshe cyane nkuko abantu bari bavyiteze. Ariko jo bundi mwarabonye se Atletico Madrid twabonye ikina yabaye nziza vraiment yabuze amahirwe, nubwo vyabaye bitanu kuri bitatu, ibitsino bibiri vyagiye kwinjira mu minota ya nyuma, bona yuko bisa nkuko batakiriye neza, bari barushe canke iki, ariko barabonye bati bwa bundi turashoboye. Uno munsi Lonivo ya Griezmann kigaye ikomeye cyane gose, Lonivo ya Morata yaduje cyane gose, yaba aba Rodrigo do Poro bose abakinyi bameze neza. Uno munsi Atletico Madrid iratembereza umupira ibintu bikaryoha. Rero naho bavuze bati twaronse turazi yuko badutsinze ngaha, twarumvise yuko ari match muri Copa del Rey tuzokina nabo. Bavuga ati ico baturushije twarakibonye, tugiye kugikosora. Abandi nkuko bivuze bagiye gutwara igikombe hariya bararyoye, abandi ko bategura match vyarerekanye yuko batsinda Atletico Madrid, hama Real Madrid kabigombora bagiye muri extra time mu prolongation. Atletico Madrid yari hejuru yabo kuko bobo bari bakomeye physiquement, baronse umwanya munini wo gutegura mu mwanya wo kuruhuka. Barabonye udukosa twabaye ku kiro gwa Real Madrid muri Super Coupe, baravuga ati twabonye si Real Madrid yahora dusumvya match yose, tukadefenda match yose, ubureka dukine. Babatsinda ibitsindo bibiri muri prolongation, vyumvikana yuko urinze utsinda ibitsindo bibiri muri prolongation uwo muntu wamusubije wabonye. Rero vyumvikana yuko Atletico Madrid asigaye equipe yifashe imeze neza, ikina je nziza. Uno musi Griezmann akora hayagizwa cyane kuko yabaye uruti rw'umugongo rw'umugwi we wa Atletico de Madrid. Gusa biratangaje kiki ngira twofashanya, Copa del Rey ibaye urukino rumwe mugarukiniwe kuri Wanda Metropolitano. Ibi bisigura iki? Mbega ni tirage solo iba yato ikibuga kuko match nabonye bano bakinye no 8e de finale Copa del Rey, mugiye yoba 8e de finale nagira ikija kuri terrain neutre. Kenshi ja kuri terrain neutre gakumbure ngira ngo ni tirage solo yaguye kuko nyene kuri yo terrain, kuko ngaha nta match retour ibaho. Oya, kuko bavuye baja kuko yaba ari kuba match retour yari kurangira 2-2 partout. Nta match retour ibaho, vyumvikana yuko ngira ngo ni terrain iba yaguye kuko nyuma ati 8e de finale zizokirirwa ngaha naha, ugatusanga biguye ko nivyo nibaza vyo bavyabaye. Kumbure ngira ngo tuzo biraba neza, ariko muri rusange ni Atletico Madrid nivyo yagize amahirwe kugira yanabasumbije kabisa. Wabonye hari abakinyi bari barushe cyane, twabonye abakinyi nka Toni Kroos yatanguye hanze, abakinyi nka Fede Valverde yavuye amusohora, ngo burya ni nkino nyinshi cyane mu mwanya muto. Real Madrid burya yagize cyo kimwe na Atletico Madrid, bagize calendrier idasanzwe yo guhura kenshi muri zino nkino, burya nta karuko bagize baragira ku mpande zose. Ariko kandi Atletico Madrid yamaze kuba ibandanya muri quart de finale, ariko kandi kiko kiravugwa runo mukinyi w'umufaransa Antoine Griezmann imyaka 32 nawe ariko abandanya kuba umukinyi naigayezwa na cyane mu mugwi wa Atletico de Madrid, yagiye gukwiza neza na neza ibitsindo 175 atsindiye uno mugwi wa Atletico de Madrid. Kugaza ko no mwanya rero Atletico de Madrid yaribandanyije na El Cholo Simeone muri quart de finale, mu kurindira yuko tumenya bega ni equipe. Ariko Barca nayo nyene yariko iva aho gotera izuba bakina nuno mugwi wo mu cicaro ca gatatu. Abona yuko ivyabo bigoye ko bashobora kugenda badatsindwa n'igitsina na kimwe. Ubona yuko defense kabisa niyo baratanguje igitsindo, equipe ya 3e division mu nyuma baza gutsinda ivyo bitsindo bindi bitatu kuri kimwe, bihera ari bitatu kuri kimwe. Ubona yuko nabone batorohewe, gusa baronse amahirwe kuja gukina icakana gishiri ca nyuma muri iyi Copa del Rey, ari ikintu ciza za Atletico Madrid za Celta Vigo n'abandi bazokirizo kicakana gishiri ca nyuma. Ariko ni Real Madrid yatashe, urumva itahanye igikombe ca Super Coupe, igiye gutegura Champions League match izogaruka mu kwezi kwa kabiri mu tariki za 14 bakina Leipzig, kandi ndetse bagiye gutegura na championnat
nuko rero bimeze hagati iyo migwi Barca yariko rakina na kano ka equipe ko mu cicaro ca gatatu gusa Barcelona sinzi ko ubona muri no yaba muri Super Coupe d'Espagne yaba na Copa del Rey ikugira novuga tombora nziza bo ikugira ya migwi uravye na Super Coupe bahuye na no equipe yande ya Pamplin urabona ko banahitsinze bigoranye igitsindo kimwe ku busa no muri Copa del Rey mu gitendo de final urabona ko yikuragira amaclemence yo kuronka imigwi isa nk'igendeka naho hitaba bisigura yuko ari imigwi mitonya Unionistas de Salamanca ino equipe yo mu cicaro ca gatatu yagiye gutsindwa na equipe ya FC Barcelona amukurindira yuko tumenya neza na neza mbega quart de finale zizohuza iye migwi canke ingene migwi igiye kubandanya ihura nukurindira tuzobandanya tubibabwira ariko tube turafashe yuko Barca tayari muri quart de finale na Atletico de Madrid Real Madrid izosubira kandi gukina Copa del Rey mu mwaka uza nuko bimeze gusa muri Italy naho nyene Napoli yarayibikoze mu gutsinda Fiorentina nabo nyene bari muri kino gikombe cabo cyo muri Italy demi final yariko rahuza Napoli no mugwi wa Fiorentina Napoli irangiza ibintu meze neza cyane itsinze nayo nyene bigoye gose ariko essentiel nuko yabikoze iranatsinda iranabandanya mu kurindira yuko n'indi migwi ishobora kubikora neza cyane Napoli yatsinze bitatu kubusa no mugwi wa Fiorentina ibitsindo byose urumva Napoli itarifise no mukinyi Osimhen ariko kandi Giovanni Simeone umwana wa Simeone Chelo nawe yariko arafasha umugwi we wa Napoli kuvyifatamwo neza nuko muri La Liga Santander kiki baraza kuba bagarutse uno musi ndabona hariyo inkino zihariyo rendezvous kugira ngo ihiganwa y'amahiganwa atanu nayo nyene ashishikare agaba ukuri kwamye imbere yuko tuja muri Liga sinzi ko bifise hafi muri Liga urukino rumwe gusa isaha zine z'ijoro umugwi wa Deportivo Alaves uraza kwakira umugwi wa Cadix nizo nkino zihari no munsi ku munsi wejo inkino zihari ni Rayo Vallecano kwakira umugwi wa Las Palmas igisa 9 igisa 11:15 Villarreal yakira umugwi wa Real Mallorca hamisaha imwe z'ijoro mu 3 Valencia yakira umugwi wa Atletico Bilbao isaha zine ku munsi wejo Celta Vigo izokwakira umugwi wa Real Sociedad ku munsi w'Imana isaha 9 Osasuna yakira umugwi wa Getafe isaha 11:15 Real Madrid izokwakira umugwi wa Almeria isaha imwe z'ijoro mu 3 Real Betis yakira umugwi wa FC Barcelona hama isaha zine z'ijoro ku munsi w'Imana Girona izokwakira umugwi wa Sevilla hama isaha zine nyene urama ku munsi wa mbere Granada izokwakira umugwi wa Atletico de Madrid ku rundi ruhande Real yacari ya mbere n'amanota Girona ifise urukino rumwe usumba Real de Madrid inkino 20 bari ku kibanza ca mbere n'amanota 49 Real n'amanota 48 Barca amanota 41 mu kibanza ca gatatu Bilbao ni ya kane Atletico Madrid ni ya gatanu imigikoroka ni Cadix Granada na Almeria Jude Bellingham itsindo 13 Morata itsindo 12 cyo kimwe na Mayoral Mayoral usatirizi bwiza ni Girona defense nziza muri La Liga ni Real de Madrid nuko bimeze gusa ku rundi ruhande mu Bwongereza bazo bageze nabo ku ndwi ya 21 abaganazi ku munsi wejo samedi 13:30 bari kumwe na Crystal Palace isaha 8:30 kuko aja kwisa himwe ego Arsenal izo yakira umugwi wa Crystal Palace isaha imwe z'ijoro mu 8:30 Brentford yakira umugwi wa Nottingham Forest hama ku munsi w'Imana isaha 10 Sheffield United zokwakira umugwi wa West Ham United isaha 12:30 Bournemouth yakire umugwi wa Liverpool hama isaha 3 z'ijoro ni 5:50 umugwi wa Brighton and Hove Albion uzokwakira umugwi wa Wolverhampton nuko Liverpool ni ya mbere muri Premier League nyuma y'indwi 20 journée 20 Liverpool n'amanota 45 Man City na Aston Villa barangana amanota 43 basumbana amanota 2 n'umugwi basumbwa amanota 2 n'umugwi wa mbere wa Liverpool Arsenal barashi bafise urukino na Crystal Palace n'abakane n'amanota 40 imigwi koroka ni Luton Town na Burnley na Sheffield United reka ndakubwire yuko Monsala afise ibitsindo 12 arabinganya na Erling Brot Haaland bafise ibitsindo vyinshi mu Bwongereza Solanka nawe afise ibitsindo 12 wa Bournemouth
ubusatirizi bwiza birumvikana ni City, Liverpool na defense yabo nziza cyane. Duce mu yandi mahiganwa tuko turakwakwanya kugira ngo tubaye nakanya ko gusoma turonka nakanya ko gusoma ama message kiki. Cyane gose mu Budagi naho ne bazogiye kundwi aba 18 urukino rwa kuno munsi rwa gunguruje ku yindi sango itaramenyekana waguze umugwi wa Mayence ubusa gatanu ndetse na Union Berlin, ariko ku munsi wejo umugwi wa La Cologne zohura n'umugwi wa Borussia Dortmund, hama Darmstadt bahura n'umugwi wa Eintracht Frankfurt, Fribourg bazokwakira umugwi wa Hoffenheim, Bochum bakira umugwi wa Stuttgart, umugwi wa Heidenheim wakira umugwi wa Wolfsburg, hama Leipzig bazokwakira umugwi wa Bayern Leverkusen, match komeye cyane. Ku munsi w'Imana Bayern Munchen bazokwakira umugwi wa Werder Bremen, hama Borussia Mönchengladbach bakira umugwi wa Augsburg. Nuko bimeze mu Budage. Nuko Bayer Leverkusen ya Xavi Alonso n'amanota 45 mu ndwi 17 bamaze ko bakina aziganwa rya Bundesliga. Bayern bayisumbya amanota 4 yose ko Bayern ne ya kabiri n'amanota 41, Stuttgart ni ya gatatu n'amanota 38, Borussia Dortmund ni ya gatanu n'amanota 30. Imigwi koroka ni Mayence, Cologne na Darmstadt. Reka ndakubwire yuko witwa Harry Kane Umwongereza